Tekana umunezero ntangere vy'igusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nobonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubageza kamakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri uno mwanya n'amakuru tuza kugaruka ahanini kuyavugwa mu gisata ca politike. Tugiye kugaruka kuvyo agatorwa sa arongo mugambwe Seneri yagiriza CNDD FDD harimwo indongozi nkuru z'uyu mugambwe. Wewe akavuga ko CNDD FDD iriko ikora ibishoboka vyose kugira yihagire urubuga rwa politike maze izoseruke yonyene mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025. Agatorwa sa rero ibi akaba yarabivuze inyuma y'ibimaze imisi bimubako aho umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martin Teretse hari ingingo yari yarashize ahabona zo gufatirwa umugambwe Seneri. Ibi byose tukaza kubigaruka ko mu makuru yacu mu buryo burambuye. Murano makuru kandi reka tubabwire ko hari umukenyezi yari yanyurujwe yafashwe n'inzego ziperereza ariko akaba yabashije kumenyekana. Uyu mukenyezi nawe kandi ngakaba afashwe nyuma y'imyaka 3 umugabo wiwe apfunzwe, hakaba haraheze iminsi 3 arekuwe. Uyu mugabo we akaba yari umukozi w'iperereza ry'u Burundi. Uyu mukenyezi rero yakorewe ibi twahavuye tumumenya, Imana yarakinze ntiyabuzwe irengero nk'uko bigendera abandi benshi bahora bafatwa nk'abanyurujwe. Nyuma yaho rero ubutumwa bwe bugiriye habona uyu mukenyezi yaciye yinjizwa ibohero rikuru rya Mpimba, akaba yitwa Odette Nzeyimana. Yafashwe mu gihe umugabo yaramaze iminsi 4 nawe arekuwe. Umugabo akaba ari intwazangabo mu iperereza ry'u Burundi, yaramaze imyaka 3 apfunzwe. Bamwe bavuga ko yapfunzwe ku karenganya. Umugabo yararekuwe, umukenyezi wiwe nawe aca arafatwa. Bose akaba ari abavyeyi bumwe mu baririmbyi bazwi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Gufata abantu gutya rero ngo birakwiye guhagarara. Umuntu afashweho kwerekana umutahe umufata, amufashe bakivuga kandi bakamenyesha ivyo iyo bamukanye. Abafata abantu bo kwama bibuka ko igihe cyose umuntu ataragira icaha aba yera. Ngo bikozwe gutyo rero bizogabanya ko abantu baza barafatwa bakaburwa irengero. Ubutumwa bumutabariza bwavuze ko abapolisi bamufashe bari abapolisi 4, bakaba bari mu modoka ya Ravafo y'ibiyo bitabona. Bakimufata rero uyu mukenyezi akaba yaraboroze cyane, ashafata telefone yari afise aterera mu banyagihugu, ariko abapolisi bakiruka bagaca bayitora. Imodoka ikaba yari isidugana agapave kari inyuma y'isoko ya Kotebu, yiruka cyane. Nawe uwo mudame boneka ko ari munini muremure. Abapolisi bakimufata bavuze ko ari umusuma, ngari kuravya ingene yatereye telefone mu bantu atazi anakoma induru ati ndi mukanaka. Ngo vyagaragara ko anyurujwe kandi ko yarajanywe n'abantu azi. Mbibutse ko uyu mukenyezi afashwe nyuma y'imisi 4 umugabo wiwe arekuye. Umugabo wiwe akaba yari intwazangabo ikomeye cyane mu rwego rw'iperereza, kandi bakaba bafise n'umwana wabo muririmbyi akomeye mu gihugu cy'u Burundi. Mbere yuko tubageza ko rero inkuru irabana na Gatorwa sa fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tojucikanwa nayo dushikiriza kuri nombonesha kure. Mwaye kaze mwidonido yano makuru. Uti CNDD FDD iriko ikora ibishoboka vyose kugira yihagira urubuga rwa politike maze izoseruke yonyene mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025, ibivugwa na Agatorwa sa. Umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD uri gukora ibishoboka vyose kugira wihagira urubuga rwa politike maze uzoseruke wonyene mu matora yimirije mu mwaka w'ibihumbi 2025. Ibi bikaba bishikirizwa na Agatorwa sa, umukuru w'umugambwe Seneri, mu kiganiro yagiranye ni radio Ijwi ry'Amerika. Agatorwa sa avuga kandi ko icuka ca politike cifashe nabi mu Burundi, aho yagiriza leta ko yivanga mu itunganywa ry'indi migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Ngo bigaragara ko umugambwe uri ku butegetsi uri gukora ibishoboka vyose kugira wiharize urubuga rwa politike, gutyo ubona amahirwe yuko ba uri mu nzego wonyene, kandi ivyo
ntibabitanguye no munsi kuko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 ico gihe uyo mugambwe wari ugitwarwa n'uburongoye igihugu uno munsi ngo akoze ivyo ishobora byose rero kugira ngo abatware bose kuva hasi gushika hejuru babe abo mu mugambwe CNDD FDD. Uyu munsi rero kubera mu mwaka w'ibihumbi 2025 hazoba amatora y'abashinga amateka n'abakenguza amateka, ico tubona nuko bashaka ko inama nshinga amateka na nkenguza amateka vyo kwiharizwa n'uwo mugambwe wonyene, akaba ariko agatorwa sa yabivuze. Tumenyesha kandi ko kwizo zashikirijwe n'umushinga amateka Rwasa n'userukira amashirahamwe yegukira ishiramwe mpuzamakungu ONU mu Burundi aheruka nawe nyene gutangaza ko atabwigenge mu vya politike bihari kandi ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD wiharije urubuga rwa politike wonyene. Tukanababwira kandi ko Marie Immaculée ntaco bakimvuna yari yagenywe kurongora seneri vy'imfata kibanza avuga ko hari imisore yacungera ingoro yo mugambwe yababujije kugira inama. Uyu mushinga amateka aheruka kugiranwa na bamwe mu banywanyi b'umugambwe seneri ngo arongore vy'imfata kibanza uyu mugambwe akavuga ko we nabo bari kumwe babujijwe kugira inama mu ngoro y'umugambwe seneri mu gisagara ca Bujumbura muri quartier Mutanga Nord. Bikaba vyari mu rwandiko rwasowe n'uyu mushinga amateka asigura ko iyo nama itabaye kuko ngo hari imisore icungera iyi ngoro yari yazanywe na agatorwa sa yababujije. Muri uru rwandiko ntaco bakimvuna yavuze ko agatorwa sa ari we ariko ababera intambamyi y'umutwigoro two kunga umugambwe maze amezi 10 na kumwe ibikorwa vyabo vyarahagaritswe. Mu kurangiza uyu mushinga amateka yagarutse ku makosa menshi bagereza agatorwa sa ngari nayo yatumye bamuhagarika ku burongozi bwa seneri. Aya makosa agatorwa sa yagirijwe hakaba harimwo ngo kunyonyeza amatungo y'umugambwe, kwihagira amatungo y'umugambwe ndetse n'ibindi. Agatorwa sawe akabona ko iyi ngo ari ingendo CNDD FDD umugambwe uri ku butegetsi wihaye kugira ngo uziharire urubuga rwa politike mu matora azoba mu mwaka w'ibihumbi 2025. Mu yandi makuru reka tubabwire ko mu ntara ya Makamba imanza zikibiriraho zaciwe na sentare nkuru y'iyi ntara ziriko ziyamirizwa. Abantu bakurikiranwa ku cacu guhungabanya umutekano w'igihugu bararengukijwe mu rubanza rw'ikibiriraho na sentare nkuru y'igihugu ya Makamba mu manuko bw'u Burundi. Imiryango yabo bashengejwe ibona ko izo manza zirimwo utunenge twinshi. Kubwa bamwe bo mu muryango w'abaciriwe imanza sentare nkuru na parika yayo zihana abera zikareka bene gukora ivyaha. Mu rubanza rwo kwigenekerezo ya 28 gitugutu y'umwaka w'ibihumbi 2023 François Harerimana umudereva wa Otraco ikorera Bujumbura Kigoma yaciwe gupfungwa imyaka 5 n'ihadabu y'umuliyoni w'amafaranga y'amarundi kuko yunguruje ibitenge amajana 218 bivuye muri Tanzania. Yaciye urwo rubanza mu gihe yagumye hakana icaha ngo harabajejwe gushira no gukura ivyunguruje mu mamodokari umukokayi n'umukomvayeri ngabo babiri rero bategezwa kurenguka bagatanga isigura, ariko parike na sentare vya Makamba ntivyabarengukishije ariko bagenzi ba Harerimana bidoga. Nako kandi vyagenze kuri Christe Ruwa ivyivuzo umudereva w'ipikipiki yaciriwe urubanza rwo muri ico kibiriraho rwo kwigenekerezo ya 28 aho yanishijwe gupfungwa imyaka 2 n'ihadabu y'ibihumbi 50 kuko yafatanywe imifuka 7 y'ifumbire. Kubwa bari muri urwo rubanza ngo yarahaye abacamanza amazina ya bene ifumbire yo yari ijanywe niyo yari ivuye, ariko abacamanza ntibabihaye agaciro. Izindi manza 4 zaraciwe muri ico kibiriraho cabaye kwigenekerezo ya 31 gitugutu uyu mwaka. Kuri ivyo vyaha nyene abanyagihugu bavuga ko babonye ubunenge bwinshi. Mu nk'akarorero uwuvunja amafaranga Jean Nkurunziza hampande yo gupfungwa no kuri hadabu telefoni yiwe ngendanwa n'amafaranga ibihumbi 224 z'amashiringi vyarafashwe. Uwitwa Azor Ndayishimiye nawe nyene ngo aracira umunyororo ni hadabu kuko yafatanywe isabuni homo y'amagendo. Ikamyo yari
iyitwaye hamwe n'isabune itarishe vyashizwe mu minwe ya leta nawe uwitwa Ananias Bayubaha acirwa umunyororo n'ihadabu. Ngarika imodoka mu bwoko bwa Probox yari yunguruje ifumbire sentare yafashe ingingo yo kwisubiza mweneyo. Imiryango rero y'abaciriwe imanza kabiri ko yiyamireza uguhengama kuri sentare y'intara ya Makamba. Izo manza zikaba zaciwe inyuma yaho mukuru w'igihugu Varisto Ndayishimiye yari yasavye abarongoye amasentare bose gufata abantu bose bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Ngayo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya. Vyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wafite ko kugira ngo utoja ucikanwa nayo dushikiriza. Sangiza ano makuru bagenzawe kandi baba baherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze imbere z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'Umuhoza TV muhezagirwe.